ico ibi bibaye ni ikiguzi cyuko tutagiye muri assurance. Abagiye muri assurance hano nta ngorane baza kugira. Mwaribagiye kizimya mwoto. Tuba twaragiye hamwe, tuba twarishize hamwe kugira ngo tugure nka kizimya mwoto 2 cyangwa 3. None ko mu ndabe garaje ndi mukozi wa leta ngo tugende naje ndimwe ndi mukozi wa leta, none leta barayibuze nico twago bayisaho, ningo rero tuje hamwe twese tuje kuyirondera. Mwaramutse. Kuva isoko y'Ingozi ihiye ndamaze gusora video zitari nke. Aha nije nkavuga yuko mu bisanzwe CNDD-FDD itokwera kuri ayo masoko agumasha hirya no hino. Mfashe ku bintu bishika 4 navuze. Icambere ico novuga utuvuga ngo ni accident. Kubera iki? Amasoko apfa amasaha mwijoro, yo mwijoro ata activité iri kiraba. Kenshi na kenshi accident, burya accident ntibari accident, abari umuntu yayikojeje canke ibintu bicometse ku muriro, ariko iyo bibaye mwijoro vyumerekeza yuko atoba kutoyageza umuriro canke umuntu kubera abantu babasinziriye, donc abari umuntu yayituriye nkana. Ica kabiri nkavuga yuko amasoko atanguye gusha heze imyaka ishika 10 vyasabwa yuko CNDD-FDD yo yarakoze ikintu kiboneka nko gukinga izo mpanuka, ko batoko baragize ikintu bakora, haba gushiraho izo za kizimyamoto hafi y'abanyagihugu, haba gushiraho za kamera mu bibanza bikomakomeye nk'amasoko cyane cyane kubenga niyo bariko baratagetinga, haba kubaka amasoko cyangwa gushiraho uburyo bw'uko abaje gutabara ashobora gushikira aho batabara n'ingoga, n'izindi nyinshi cyane ingingo zifatwa kugira ngo impanuka bayikinge ubwa mbere canke ibaye babe biteguye gutabara. Ica gatatu nuko mbona yuko niyo hageze ko isoko isha atamuntu aza gutabara, ndako ndumviriza ubundi muntu henyadikiye ko bavuga n'umuntu wiwe amubwira umugenzi cyangwa bakorana avuga ngo iturwa ngo ayo mataka turwa n'abansi, ati none ko abo bansi b'igihugu ni banda cyangwa bansi b'umugambo, ati none wowe abansi b'umugambo no bansi b'igihugu, ati dantureka ko amasoko iyo ahiye tutubona abantu baje gutabara, none abakonzi b'u Burundi boko bataza gutabara. Ico kintu umuntu aca cibaza mu cya gatatu, ukuntu isoko bashobora amasaha 5-6 inkuru igasikira kuri internet, ariko ataragira umuntu umwe aje gutabara mu bashinzwe gutabara. Sinzi ko wafse ministère ya civil defense civil, ariko haza kuba hariho ibintu byo gutabara byaba biri hafi. Mugabonye ko waciye bicecekera nta muntu aje guseruka, vyerekana yuko mu bisanzwe babigira nkana. Nyibuka kwanza undi muntu yavuze muri live twakoze ejo bundi ko igihe isoko yo kwija bene bane bukaneza yasha ngo kizimyamoto cyari ciriwe kivomera amashugwe aho hafi yaho. Voilà, nabo basendede rero kizimyamoto kugira ngo cyo kuvomera amashugwe, mugabo hageze kwinzisha n'igiseruke umva yuko umenga ni ibintu bagira babona. Hanyuma icya kane nuko iyo isoko ije gusha aftermath biboneka yuko umenga ntacyo mitayeho, rimwe nta n'ijambo bavuga, ahandi naho ugasanga nta matohoza amatohoza bacumenga na kamizo ndayingoma bagacibigereza ngaho nyene, kandi wasanga abantu bagiriwe nabi bahombeyemo nta muntu yabagarukiyeko. Voilà, ivyo bintu bine bizatumecha ubanza ko CNDD-FDD itokwera muri ibintu vy'amasoko asha, uwongera contraire yosigurira impamvu ibyo byose navuze bitaba. Hanyuma rero ubungize ntya akavuza baha, mbona uyu mugabo Gerase Ndabirabe arongoye inama nshinga amateka, sinzi gitumye n'amashinga amateka ariyo ikunze kugira descendre kuri terre rimwe mu gihe agomba ko washitse kumbure umushikiranganje wa civil defense ngakarorero azingene ashigure abanyagihugu ibintu bijanye n'umuriro canke ujanye n'intwaro hagati mu gihugu kujanye n'umutekano, canke kumbure ujanye na action sociale kugira ngo ahumurize abantu babuze abemere nuko bazobaramira rekada barungika uwakivunikiye akagenda afise akagagazo gakomeye cyane. Wari witeze ko agenda akavuga ati mwihangana abantu mwabuze, turiko turaraba yuko isoko twoyisubizaho, mwiyandikisha abantu mwabuze tubamenye, kumbure muraba mu santere bakumutumba murabe ko muraba haciye hariho uciye aba umu
dija tumuramire reka da, ni ya mvugo y'ubuhizi, ya mvugo yo kutigera bemera ikintu na kimwe abadede ko bakoze ikosa, ko hari ikintu bananiwe, ko abanyagihugu bagomba gutabagwa. Reka da, yarabatereranye, reka mumumvirize. aha nagira ndabasabe ndababwire ikosa rimwe mu makosa amwe twakoze hano. Bo je ncumva ivyo igihe nayumva ubwa mbere, wow, abadede bavuyeyo barokotse, basigaye bemera ko bakoze ikosa. Naye ntabwo ni voilà leadership niyo turiko turarondera, ariko tegereza wumve. Aha murabona ko ibintu vyari hano ari ibintu vy'igiciro gikomeye cyane. Imitahe yanyu, mugani wa wundi ati aho ubutunzi bwacu buri niho n'umutima wacu uri. Aha rero hari ikintu kumbure mutatunganije neza. Wumvise hari ikintu kumbure mwebwe abanyagihugu, mwebwe mwabaturage, mwebwe mwabene gihugu, ko babita amakosa ni gwanyo. Hari ikintu mutakoze. Iyi miriro isha ya masoko asha ni ikintu mwebwe mutakoze. Iyo mugikora amasoko ntiyari gusha. Aha rero wari witeze bon icyo kintu bwaca n'igiki, yo bari kubaka isoko bakakura muri inflammable, icyo kintu batakoze iyo bagikora amasoko atari gusha n'igiki. Reka tumumvirize. Nimba aho ubutunzi bwacu ari umutima wacu uri, hari ikintu mwibagiye. Mwebwe ikintu cyitwa assurance. Iyo bagira assurance amasoko ntiyari gusha. Ubwenge bw'abadede bwarananiye. Ubwenge bw'abadede bwarananiye. Assurance ntabwo ibuza umuriro, okay? Assurance ntabwo ibuza umuriro. Assurance si ikintu uvuga ngo reka ndagikore kwa nkinga umuriro. Ikibazo kihari ni imiriro, iyo miriro yiyadukiza mu masoko hirya no hino hakabura uwuzimya. Assurance ni yindi dossier igerakenewe, ivyo ni sawa, mugabo sico cyatume isokisha kandi bako ataco waza wagiza abanyagihugu. Ico sico kibazo bafise. None afise assurance bo ukagira ngo bacaronka ibidandazwa vyabo. Assurance ico ibi bibaye ni kiguzi. Abanyagihugu baragowe vraiment. Umva ico umva nta umva ni kiguzi, c'est un prix qu'il faut payer kubera mudafise assurance. Umva rekubagiriza, reka mushe, reka mukome, kuko na assurance mufise, reka mukome. Cyuko tutagiye muri assurance. Voilà. Abagiye muri assurance hano nta ngorane baza kugira, kuko assurance izoheza nabo ibashikeko. Bon, niyo ni nonsense. Ni nonsense. Assurance d'abord, assurance, haro assurance zisaba ko hari amafaranga uriha makeyi imbere yo ko baguha assurance. Ico ni kimwe. Icya kabiri, nubwo amafaranga utoboye ariha ni business, gusaba assurance no kwizwa amaformulaire kugira ibiki anatanda umubye assurance izokuriha ubaye urasonza, kuko abantu benshi badandaza agashika tahasumye. Assurance ntabwo kizirirukanga. Ikindi habana cyo no kuronka assurance yagije kubera bigoye kwinventoria ibintu vyari mu masoko y'u Burundi. None Burundi ko ari economie informelle, biragoye kuvuga je nafise ubutunzi mungana gutya. Ikindi hari n'abantu usanga babikaho ibintu assurance itabareko ko babikayo nka za ordinateur, amakaje, muga kubera tahandi bayafise babika cyangwa bagatatu ari sécurisé cyangwa ati bon mbona ko n'undi zaratwaka mu nzira ugasanga babisizeyo. Assurance ntigebe inyishu. Assurance nta muntu igumuriza, irafasha n'ivyo mu gihe ibara ryaguye, mugabo assurance si yatume isoko yabo isha. Monsieur Ndabirabe kandi ako kamo ka assurance mugabo ko murakabateye long time ago, imbere yaho mukagira politike yo gusansiza abanyagihugu uti amasoko tugiye kuyaturira, mwe murandera assurance kuko muyatura mubizi. Ariko kuba tagiye muri assurance, iki ni ikintu gikomeye cyane, ni igihombo gikomeye cyane. Aha rero ibi ni kiguzi. Guhera ubu mubifate ko akarorero. Umva nta mutima mu vy'ukuri abadeje n'abantu b'ibifa mutima. Ndi umushikiranganje w'ukwivuna abansi, w'ukwivuna ivyo bifa mutima. Abadede ni ibintu b'ibifa mutima. Nta kuntu wogenda ahantu abantu baburiye ibindandazo byabo.
harimo ubwo n'usetavye Imana kumbure n'abandi bagwaye kubera bariko baronda kwita mu muriro n'ibiki n'ibiki ukagenda kuvuga uti nimukome reka mukome iki ni cigwa genda murondera assurance. Imagine uko kura umutima kugezaho nta kigongo ubonamo nta empathy. Ibihugu bindi vyose umuntu w'umutegetsi agiye ahantu barajyaguye ikintu ca mbere ariko ndabahojeje abantu mwabuze abantu babuze ivyabo ndazi n'igihe kitoroshe what can we help reka nimukome amen. Mwebwe mwese mufise imitahe hano, mwebwe mwese mukorera ibintu hano, tubahimirize tubasabe guhera ejo abagifise uko bagiye kwigenza ntimuze mwibagire assurance. Assurance kandi ntuyivuga ibintu byabaye. Assurance mugomba kwivuga imbere ko ibintu si fo kwankuraje abantu kugira assurance kwasira imodoka n'ibiki. Ntuja kuri site ya accident umuntu ari yapfuye umugore karakoma induru ngo yo office assurance uwo mugabo wabaye kumukuriha kirazira kugenda urondera assurance hanyuma amariro byahagarike. Aba bantu nta mutima bafise pe. Assurance ku bintu byanyu, assurance ku magara yanyu, assurance ku ndimiro zanyu, assurance ku mwimbu wanyu, assurance ku nyubakwa zanyu, assurance ku miryango yanyu, assurance ku gihugu cacu. Shut up. Ari kuvuga yina majambo umenga ari karapricha atashizemo n'ubwenge assurance bwucanye niyo. Me encore une fois ndakubwira assurance iyo message guma kwitanga imbere yuko amasoko asha imbere ko moyaturira. Ariko na cyane abanyagihugu benshi mu masoko bafite dukeyi aka economie informelle acho turiya niyo assurance gusanga bimurenge biri hejuru yiwe atanabitahura cyangwa avuga ati n'ubundi nayo ndonye ahandi bagahitisha mo kwanya n'uyu umuntu agowe izo assurance nazo yibuka. Mugabo encore une fois iyo message ni message y'ikiburamutima ni message y'igipfamutima kuri message ku bantu babuze cyane bivuga. Ubukuru twahawe tubwirizwa kubukoresha mu guhumuriza abarundi bose mu kugwiza urukundo n'amahoro mu gihugu cacu. Aribagiye ikintu cyitwa kizimyamwoto. Abanyentara urumva abanyentara bari bagiye ikintu cyitwa kizimyamwoto. Monsieur Ndabirabe mu abantu mutazi gutwara ni mu bisabantu batware civil defense ni ntuzeye ni n'urwego rwa leta nka defense nationale n'ibindi bintu ntuzeye kumanaje ama desastre ico n'akazi ka leta. Civil abanyagihugu babwiye ngo genda muri za kizimyamoto beka ubu bwoko aba bantu baje bavaye ejo hazogenda bazotega umuyinga mwari mugiye kugura blende iyo man bavuka ntara muri hano mukorera hano mwaribagiye kizimyamwoto. Murumva kabasha murumva iryo baravure murumva iryo barako abantu bahisha inzu bagaca bavu leta rutabone leta aba badede bananiwe eta en faillite ikatubwira nyagihugu ngo ntimwaguze kizimyamoto ntimwaguze ambulance ntimwaguze sepablende sinzindi prote yugo ntimwaguze transformers naho nuvuze mu bundi menga hageze ko mutangura no kwigwa n'ama transformateur. Urumva ikizimyamoto wamuhizwe wowe witeze ko abanyagihugu bagora kizimyamoto we aba badede jaba badede barananiwe abantu jewe aba bantu mu kira defense y'abadede muze musigura ibi bintu okay. Ikizimyamoto abanyagihugu bagora kizimyamoto jewe bambwiye hangene vyatanguye ariko kubera ko hari kiguzi mwategerezwa gutanga kuri iryo kosa ryabaye. Urumva ko ari kosa ryabaye ryakozwe n'abanyagihugu badafise assurance bataguze kizimyamoto alors il faut payer. Niba kome reka mukome nimwaguze kizimyamoto. Deja kizimyamoto ni mashini udashobora gutwaza imodoka kuri twaze camion ni mashini iri spécialisée aba firefighters bagomba ko ari spécialisé comme la police comme l'armée sabantu itana kwibarabara ngo nguje kutwaza kiya kizimyamoto umva mwe mwago bakunga kizimyamoto mukaja mutreninga n'aba firefighters bazimya umuriro mukaza murana bahemba. Boyo iyi nta leta mufise abantu muvuga ko muse leta where is it irihe
aba bantu bivire mu ishamba yene bani bagenda kwingena ibyo bitwagwa bagumajaganyajagaye. Imana yaraduhaye ikadufasha ubutunzi bukiyongera, ariko ntitwashobora kubukingira. Aha tuba twaragiye hamwe, tuba twarishize hamwe kugira ngo tugure nka kizimyamoto 2 cyangwa 3. My goodness. Ishira hamwe, twese hamwe birashoboka. Kandi rero avugana na conviction. Ndoto ndonda ntuzeye sinzi uwundi muntu yagize intervention ndaje ko mu Rwanda ko yagisha amajambo abiri kinyarwanda kuje nako ndavuga bona ntangwe ku mugani canke imvugo imwe ngo ntukagirize umuntu ko ibintu yabikoze kubera ubugome kandi yabikoze kubera ubuswa. Ni mvaje amajambo y'ikinyarwanda ko yavuze mu Cyongereza ngo malice na ignorance. Malice donc umuntu ne bayikoze yakoze ibintu canke incompetence. Donc ntavuga nti ho kumbura ni byose abadede bari incompetent. Nk'ubu muri we birana ko ari sincere mu byukuri. Je sinobe cyangwa umugana ari sincere yuko abanyagihugu bafise isoko ari bari gutatanya amafaranga bakagura za kizimyamoto. Umva iyo ni incompetence, iyo ni ignorance, ariko nuvuga ko harimo n'umugome kubera umutima bivugana ubona ko umutima w'ikigome. Donc bakombina iyo incompetence, iyo ignorance n'ubugome butagiye ko bungana. Abantu tukaja hamwe, ishira hamwe ry'abakomersa bakaja hamwe, mwishira hamwe akagura nka kizimyamoto nka 2 cyangwa nka 3 cyangwa nka 5, kuko muri ino ntara hari amasoko menshi kandi ayo masoko yose nta makizimyamoto afise. Bo urumva rero ko ngo ayo makizimyamoto agomba kugwa n'ishirama ry'abadanda. Mbega ko tuvuga amasoko, ikizimyamoto si amasoko gusa. Kizimyamoto irakora amahandi hose hayi umuriro, amazu y'abantu n'abanyagihugu bazi barakora n'amafaranga bagura za kizimyamoto, amashure agira association agura kizimyamoto, ama eglise agira association agura za kizimyamoto. Muri njiji ndabirabe muri njiji mewe sino singi umuntu muri abantu b'injiji batagira uko bangana. Eske umudandaza bashize hamwe bagura kizimyamoto hanyuma umakavoma ati jewe ndahombye ndahevye business canke ndungutse ndaje gucuriza handi canke ndige mu kandi kazi bacamusubiza umutaye muri kizimyamoto aca yironka gute? Ivyo ni ibintu bita public goods idiots. Ivyo bintu bavyita les biens publics, ni leta ibigura mu mafaranga kumbure mushaka kuyatoza abana shaka mushaka gutoza abadandaza mukavuga bo mweko musama asset menshi gukingira ni mutange menshi kuzunja abandi. Isokiye normal ibihugu byose abantu bafise ivyo bakingira ivyo ama asset bari amakuru menshi keje nakeje. So kumva ko abanyagihugu boteratanya amafaranga bakagura kizimyamoto bakagura civil defense yiwabo no bose mugakona kiwe ni idiocy itagira kwingana, ni idiocy itagira. Puis ari guharura ngo baterateranya. Je nagize argument kuri Facebook mvuga nti aba bahizi bafise cortege zitagira uko zingana, cortege zitagira uko zingana, kandi je nibaza ko ari ukwirata atama ngo umutekano wabo urahagije. Ahe nyuma yiwe hari abapolisi bambaye uniforme abatatu n'abandi nyuma n'abari hirya hino n'abatambaye uniforme tutamenya nk'uwo muntu ari kurya umusanga usanga n'umupolisi cyangwa umusekirite wiwe. Hanyuma abafise za cortege zirimo nk'imodoka blende igugwa imiliyoni n'umwe canke irenga, bimaze kuyiblendinga kumbure Lito iblendinga zazikura amadolari ashika 100,000 nako nagira calcule nta mafaranga yora umudoktere imyaka 50 years ku modoka imwe umuhizi aba yicayemo kandi bayizide 8-10 zimuherekeza. Izo modoka bagabanije moitié ya cortege yabo bahizi bose umwe wese bogura enuzeye zikwiye kizimyamoto zikwiye commune zose uri commune kabisa kizimyamoto juste ugabanije ko gatoyi no kufata na moitié entière. Kandi abantu ntiboca bapfa. Kaje navuze muri argument wanje nti Gerase Ndabirabe apfuye Uburundi bwubandaye nta n'umenya ko yapfuye. Jewe hako aca isoko y'ingozi munyahanganire cyane muzeyo yobisa ayidayere amaziki. Mugabo shaka kuvuga ukuntu uko yumva yuko abandi ari bagomba guteratanya ngo za kizimyamoto mugabo amafaranga yose yabayo bari bakura mu makawa imfashanyo baronka ibwo butare bashora nibiki ubo bigurira amavewiti bubaka amazu muvuse ngo bonyene afite amazungu 156 boneka abana babukirwa hanze burayi muganya igihugu bakenye bagowe abari basubira gukotiza bagura iki bagure za kizimyamoto. Uwo mutima w'ugikoko mwawuvanye hehe mugaca mushiramo na ignorance? Mwibaza
mwebwe muvuze kizimyamwoto hano kandi sinshobora kwiyumvira ko hari umuntu yitwa ngo ni umukuru n'amashinga amateka ashobora kugenda ahantu habuze ibidandazo bingana uko hapfuye n'umuntu agatangura kwageza abanyagihugu ko bataguze kizimyamoto. I don't understand. D'ailleurs nubwo vyari kuba ari bo babigura ni mu magomba kuko umuriro ni disaster novuga yo mu gihugu cyose. Umuriro turi isoko sho gutira imihana yegereye hose gutira ishuri yegereye etc. Niba wumva ko bagomba kugura na kizimyamoto usuye kandi ko tuvuga amasoko mugase amasoko yonyine hasha sinza handi hasha nabo abo kwishiramo bangwe kizimyamoto. Iyo agomba ko ari programme nationale yo kugura kizimyamoto mugakokiteza abadandaza bakateranya bakayagura. Ntimuza kubabwira isoko yamaze gusha. Kandi atari isoko ya mbere ihiye. Iyo message kumbure iyo itanga ku isoko ya mbere isha sinza bari kuba discuta ngo yari Bujumbura cyangwa kwijambe doesn't matter mugaca mutangura kumbure kugira ndadaza guza kizimyamoto. Mugabo je mu vy'ukuri rero usibye ko ntaraba mu gihugu c'icengera nk'Uburundi nta gihugu ndumva abanyagihugu baterateranya ngo bari bubaka civil defense. Ako kuva na kera narindi kamyera akazi ko gutabara ka leta. Mugabo bahizi baratora bakayajya bakacagara ngo toza yani nayo kugura ivyo mwagomba kuba mwararihiye deja. Abadandaza bari amakori nabo amen. mwoshobora kuza muzikodesha mu zindi ntara. You are an idiot, man. Or idiot. None zo zindi ntara zozo viza. I don't understand. Umuntu ni kuko aha muri benshi cane ico kintu mwaracibagiye. Urumva donc je nako ndavuga ko abadede batigera bageraho civil defense bacho ingamba z'ubwinzi. Oh kumbe I was wrong, j'avais tort. Ako nakazi k'abanyagihugu nibo mugomba kugura ivyo. Umuntu wese afise eglise muze mugura za kamera mushiremo fire extinguisher hafi mugure fire engine iba yicaye ngaho mwicare kamo n'umudereva ze kuko zimwe umuriro yame yicaye hanyuma mugure na helicopter nimba ufise propriété nini ya cyane nk'isoko surtout men aba bandi igihugu cyarananiye baraka kuvyemera cibagiye bavuka ntara. Iryo nikosa twakoze. Iyo umuntu arabye hano ukuntu mungana bo kandi ajaki mu bikoza twakoze nakavuga twakoze nk'umuntu ajya serukira iyo leta yananiwe ati nka leta reka twakoze acyatuka mwebwe abanyagihugu nimwe mwakoze iryo kosa ntimwagura ivyo bikoresho mukoreramwe mungana muri benshi cyane. Mbega hoho nk'ubu ingwara yoramukibadutsemwo sirabibifurije ariko nk'ubu ingwara z'umucafu zobadukamwo. Urumva vraiment iyi aba leta yarananiwe cyane aho urungitse mwobigenza gute? Ndabasavye naco nikibigiye mu byo mwibagira ikintu citwa vya bikamyo, amakamyo citerne amwe aza atora imicafu yo mu matwalete mu mawese aha kugira ngo mwikingire ubucafu. Izi ni njiji. D'abord bijya bikamyo bitwara amatwalete mu wese bijya kenshi na kenshi bikora ku masite ari temporaire, okay? Ahantu hari construction bien sûr n'uwo cyumba twalete hano umweko mu bakameza abiri ahantu habaye umunsi mukuru ku stade muhama no kuri stade ndadahinduye ahantu habaye umunsi mukuru randomly bo kuri stade naho nyene kubera hari umunsi hari abantu benshi mugabo njya kubahwa nivyo kubahwa nabivanyemo bwana yatsiza no bitaba amasoko hagoma kuba amatwarete public. Leta nta kuntu mushobora kubura twate public n'amadolari make cyane nk'ubu amafaranga uja kujya ku mugoroba yo kubaka twate public ubaka twate public. Amasoko ni ntuze ni bibanza public, amasoko bibanza public upfuma basutoza amakora abo bantu mugabo gestion y'amasi yayo matwate kabiwa kuko abanyagihugu bashika umuriyoni igihumbi ntushaka kugira ngo bajere ikintu ntibishoboka c'est impossible. Wagitashi itoroshe umva cyasaba management basaza ba komite izo komite zihura ryari hanyuma batandaze ryari bacasaba mu accountant ivyo bintu bukabagora upfuma toza amafaranga hanyuma akakoreza sevye ko mwebwe muvuze abakozi indiri mutagira ico mukora. Ariko ico ndashaka kuvuga ahantu hose hakoranira abantu kuvuga kuri bibliothèque mu kuma mahanyine hari amasoko public
ahantu hose ari ibintu public hagomba kuba hitwa ku mabarabara ahita à une distance quelconque, hagomba kuba hari amatoilette public ku maparke, ku mastade, haba hari toilette public. Izo zikaba zihari omwe. Bo hanyuma ivyo bindi navyo nyene nubwo bibaye ngombwa ni leta igomba gukoordona ivyo bintu kuko ni santé publique. Je twita santé publique. Ni leta igomba gukora ko ivyo bintu bitunganira. Ntuja kubatera ubwoba n'ibikimugira inspection. Niba byasaba ko baba bifise mugira izo inspection mukagira mukaraba eske mafise ayo masiterne akwiye, eske yagize mukagira inspection yarangiriye kugira muhakikishe yuko kuko ingwani yatera nzotera mu isoko gusa izotera igihugu cyose, izotera intara yose. Iyo ni nuze public mugabo mwe murabadede nta bintu na bibi muzi byo gutwara mufa kwijaganya gusa ariko cyo kibaje niko mutemera responsibility. Mukinge ibara ritaragwa muri benshi cyane kugira ngo murangwe n'isuku. Ahantu hari abantu benshi isuku rirakenerwa cyane kuko umunsi umwe n'umuntu umwe yoza hano yobanduza kuko namwe nta muntu mupima ngo mupimishe. Mbega nk'uwo kwinjira nagwaye Ebola vyogenda gute? Deja soko yahiye abantu babiteze ijambo ry'ihumure, hari abari baje bateze ati kumbura tuzaniye ibiharage n'ibigori tube turarya kera mara mu bihandesha. Reka da twise muri za Ebola nayo ijemo gute? Ebola, sida, ibiki n'ikiza cy'igihugu mugomba kwibanda nk'igihugu mukaraba ko muri commotion haba ibintu byangombwa. N'igihe ari responsable y'umunyagihugu ari ahantu hari abantu benshi, ico gihe leta mfite iteza kuba iri kiracunga ko ivyo bintu bikozwe akaronko ku ma eglise. Kumbura leta ndiyo kwa kintu kuri eglise mugabo bashaka kuha compliance code muti eglise irimo abantu 50 inzo sinoma abantu 50 itafise toilette iyo ligomba gukora abantu bakabimenya. Oti hano saro abantu 50 hagomba kuba hari infrared cyane izindi thermometer bagapima abantu ubushuwe, ivyo bakaba bizi umuntu akoranya abantu akabizi leta ikagora inspection gira ko byakozwe. Niba biba ngomba ko mushiraho amazi yo gukaraba kavuga ahantu hose akoranya abantu 200 hatira kuba hari ahantu bashobora gukaraba amazi, ivyo bintu bakabizwi. Ntimuza kubivangavanga n'amazu yahiye. Ebola nuvuze ko no kurubibe ikobero atagipimo kihari bafite ikintu cyo gikanganya ni gusa bakaza bandika temperature bishakiye bagatoza amafaranga. Inda zanyu ntizishobora gutuma mutunganya igihugu nibishoboka nivyo kuvuga nta nivyo witaye no tumuri kuvanga ibintu ni uri umwanya wo gutanga leso wari undi munsi ubona umuntu adafite umutima iyo ushize ahantu habaye ibara ikintu cyambe ko no guhumuriza hanyuma ugafasha abantu ko boshobora kuva muri ako kaga ntabwo utangura kwigisha ibyo utashoboye kwigisha n'undi munsi. Ivya barapara yere ivyo bijemo gute ahantu hahisoko nonsense. Vyogenda gute? Mbega muri isoko vyogenda gute? Nahone mwo kwita ku mikomo. Dude, nibona Ebola ari menace nimugire ntuzeye programme nationale yo kugwanya Ebola ahantu hari amasoko, ahantu hahurira abantu, ahantu kuri frontiere muhashire izo ngamba z'ubwirinzi. Ntabwo uza gutuka abantu umuntu w'umunyagihugu ari kuyicuriza avye n'ivya Ebola nta n'ivyazi abizi gute. Nibazi nuko yabaye bimenya aho yokora iki nkuko navuze abantu bari mu isoko z'Ibujumbura zo mu Burundi ari mu kajagari usanga umwe yacuruza ku izina ritari ryiwe wundi azayinyegeza ntatangira utari n'iki ubabwira gute ngo nibo bokwiyorganiza bwa bishaje de la santé publique. Iyo ni kazi ya serikali ahantu hari amaleta ko n'akazi ka leta. Ariko turabibukije naho nyene muraraba nk'amakamyo nk'abiri basi abiri yo gupakurura imicafu muze muyakodesha na hariya mutiza hariya mu ntara mu makomine. Ndababaza no kubona abantu nk'aba bose baje kumviriza iyo nonsense. Urabona abantu bose batonze ngaha benshi byabasiki museko kandi ndumvise ikintu cy'igishushu cy'uza kumviriza abantu batagira akamaro nako ndabantu bariko atamba ku stade ngo bariko bakira je no sais pas. Tuzi ni mugenda murabintu mwikora abantu nta kintu bafise bababwira nta kintu bafise bababwira ibintu byo ngo santé publique dozeye umucafu ku masoko baza publique ibyo kugwanya umuriro ngo abanyagihugu muze munavyikorera sinumva exactement abantu uri kuravuga epi n'ivyo avuze ku muntu nta follow up ihabatereka turabe dutuma abantu mu nzego zo hasi ndakurahiye inyuma y'amezi 3 4 5 umwaka uzokumva indi soko cyangwa handi hantu hahiye ucu usubira mu mbega hamwe ngozi ya soko yasha bakaja kuvuga ijambo ikintu cyakozwe iki nothing nta nakimwe gikorwa abadeduzurabe baravuga ijambo bagaca bagenda
ukuvuga ngo uwo kora ibi mugende mukora ibi natwe tuzokora ibi hari n'igihe bishaka ngo bazokora ibi mugabo they do nothing harakimwe bakora usibye ko kumbere nkuko bavuga nibaza ko bo bayaturira nkana. turabifurije namwe ko muvyuka nk'abagabo bujunja n'umutima, abagabo badatinya. Uru n'urugamba murimwo. Ikindi abantu baratraumatijwe n'intambara, ikintu cyose n'ubuhizi ubugabo. Abagabo badatinya urukambye. Mugabo namwe mukora amakosa makeyi. Twabivuze. Aha rero sinokwirwa mvuga vyinshi. Si umunsi w'amashahuri. Wavuze too much dude. Ntabwo wari umunsi w'amashahuri. Ico wagomba ko kimenya kivuye i Bujumbura uti uyu munsi si umunsi w'amashahuri. Uyu munsi nta bantu baje kuba lectured kwigishwa ingene muri ruganywa, ingene amazi meza aboneka, ingene santé publique ricungwa. Ivyo bintu nta muntu yadavyiteze kuko ntavyo bazi, sivyo bakoramwo, babatoye ubona mwishira imbere bagira ngo ivyo bintu mzobitunganiriza. Baba bararamye ije wahani gicariye n'inzu yiwanje pani soko iri muri public, n'inzu yiwanje ndazi yuko ihiye kizamoto cyo cyashitse hano cyova hehe nibaza niyo bibitse, nibaza niyo bipanze, nta n'amafaranga nigera ntanga separe barakizima moto. Leta iratoza amakori igakora amafaranga handi bayakora navyo byose muri leta, mugatume ko ama service public ari gahanti araho kizamoto biba ngombwa ibi hari ni kintu cha public, nta munyagihugu cyo guhitateranya amafaranga y'ibongwa kore kizamoto. Medantureka ni wari musi w'amashahuri, dantureka nta musi w'amashahuri. Uno musi kwara kumbure kuza kubahumuriza, hanyuma wacurengana hagakora action sociale kumbure ikabemeza izobafasha ababuze ivyabo, ibintu nk'ivyo mbe washaka nafse assurance babakeneye imfashanyo intérimaire mu kurindira ko kuko assurance abantu ifatigiye ko assurance bisa ko baza bakemvanturira ibintu vyahomvye kuko harimo abantu ngaho ntuvuze ngo hahiye 80%, iyo 20% utaravye neza nawe cyangwa gukemenga assurance ukaraba ko abariko bakemengara bahomvye hanyuma bahomvye ukavyemvanturira. Ntivyoroshe musaka kuvuga ngo nahomvye biriya mu isoko informel nk'izo zo mu Burundi. Hanyuma assurance yakajya kugura amakalkire yayo rimwe bakanka no kurira ko assurance ujya ihembwa yunguka iyo abantu badakremenza ingisoko singano kuba kremenze ishobora no kujihomba, so baragwana ivyo. Iyo processus ishobora kumara ukwezi, amezi abiri, umwaka plus. Entre temps niyo wakivuga uti bon abantu bakibwasa assurance babe barabayeho gute, niba twobahingurane ivyo no sepa mugabo ibi bintu by'abadede batagira umutima tugenda bakiza abanyagihugu ibintu bagomba kuba bakoze bonyene biroje cyane. Iyi ntwaro nabisubiremo yazaniye Uburundi umuvumo sore zobona irabavuyeko ndi musimeza. Nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa.